Ego Justine turamuko ego cyane ego urabizi neza Justine ivyo urukora urabizi ivyo ukora urabizi Justine urabizi ivyo ukora yo ndabinginze ba nukuri Imana umviri Bonjour mesdames, messieurs, les fans de Buja Flavor. This is Bujahit TV, the number one channel of this industry Buja Flavor. Chakanya makuru chama kibaza nabishasha muvuga muri industry Buja Flavor nkuko tuma tubikora. Reka tubanze dukengurukira Imana nkuko yama iri kumwe ku ruhande rwacu aho tuba turi hose uraziko utari kumwe n'Imana ntawo woshika. Hama dusuye dukinukana mu bakunzi ba Bujahit TV. Mudasiba kudukirana n'imisi yose. Aha mumbona novuga ndi ku mucanga ariko bahita ku mucanga novuga mu rubirizi. Nashimye ko narondera umuririmbyi umwe aririmba gospel. Mama aririmba gospel kandi abikora neza cyane. Ariko vyangwe ndahatore ndi kure y'igisagara cha Bujumbura ariko nashimye ko ndamurondera ariko sasa bambwiye ko aba ngaha ariko exactement sindaba sûr ko ari aba yitwa Justine arimba gospel kandi abikora neza cyane afite indirimbo nyinshi cyane yakoze indirimbo kuva kera kandi amatwi adusumira nuko asanzwe ari no muri chorale imwe na première dame muramuzi rero nkuko mumbona hari namaze gushika ariko mu menga harugaye rero kuri kazi nkuko twama tubikora reka tudodore kuko si wacu guys murabizi neza twakiwe n'umwana bite Musa iraza neza witwa gute Rasta Debora okay Debora mama ni hari gusa mama mengari mugikoni tumenye none tumenye oya turamenyesha makuje kurondera mama none umuririmbye none mama tuje kurondera mama ngo twerekere mama yari gikoni kiri he umunsi Justine aratubona ko Scott professional Tigikubombara Justine afite ntiyamenye ko tuje umwana wiwe ni waduherekeje guys abana bo sige bashita baba mama babo hodi guys uko yabemereye ego Justine turamuko ego cyane ego urabizi neza Justine ivyo urukora urabizi ivyo ukora urabizi Justine urabizi ivyo ukora yo ndabinginze ba nukuri Imana umviriza twashimye ko tukurondera kuko twazungurutse ari hose batubwiye ko uba ku mucanga kandi twashije ko tuza kuraba Justine aba Justine urazi gituma tuje kuraba nukuri oya yo tuje kuraba oya mwari kumbye yona oya ni byiza ariko tugusanze uri kurateka oya nukuri yo na numwanya afise bihava bice bizigiye oya nana kimwe none nagira wahejeje oya nukuri ikindi gihe ndabemereye ikiganiro uyundi munsi Justine hera uno munsi byatugoye kuri Imana hera byatugoye deja urazi amabisi twafashe abanyama taxi biki urazi ukuntu byatugoye ko mumbwe abana bamenyesha makuru ba Bujahit irondera abantu bari hit no murazi kurondera ahantu mwamenye gute yewe byatugoye sha ugatubwira dusubira inyuma mu vlog dusubira inyuma vlog gari kwagoye no gushika mwe murazi kurondera mana yanje tuza kurondera kandi umuntu akora ibikorwa vyiza kandi asora indirimbo nziza zo kumurondera tuza kumurondera même si atubwiye yani Yesu we naregire gute mana ya uvyakiriye gute ko batuje kuraba dumiwe ndarengewe je birate twaje umwana wawe ni yatwakiriye ni atubwiye kuri ngaha Debora sirena kubwiye ko atariho ndiko anashaka ko nikorera dukogo no muzi muzi ntujyasha wamushetse mama ariko ntaco turi abantu beza tuzanywe nibibi tuje kurondera mama kubira music yo birandengeye ariko ni vyiza urabikunze bo ntaco ntakundi reka ndabakire ko abantu mwarinze mufa mukarenge imisozi twe twibera byatugoye cyane kandi ubakure ko ikintu washimye ku bintu none aha ndahakunda kwera haratekanye biratuma ngira ivyumviro vyinshi ko hari ahantu hatuje mukuza twabonye ahantu hari inka nyinshi zijya nka nizi wawe cyane oya niza babanyi ego bimubanye neza ariko ngaha cyane gose meze neza barabanzanira tubanye neza cyane ego kumbure rero kubereje serashaka kuduha karibu twicare tuvugane nuko dukora twebwe ndatangaye n'ukuri ego wawita umuvumburo.com kandi iyo twakubwira nti wari kutwemera ko tuza none mwamenye gute ko mpaye ni wari kutwemera guys no sivyo none tuye twamutelefone gavuga ati uri hehe ni wari kutwemerera wagushibira ko uri ku kazi mbere kuno musi kutagiye ku kazi mbere kandi murafise konje umenga ku kazi
nkuko twabikoze nkuko twabitanguye kandi rero turabacabandanya aduhaye karibu Justine nuvuga yuko yakoze indirimbo Imana yacu ni nziza murayizi yaciye kumubonesha kuri zitandukanye zo ngaha mu Burundi twashimye ko tumurondera ko twarunse amakuru ko hari ikindi gikorwa ariko arasohora kitarasohoka ariko gikorwa ariko vuba agiye kuduha ciza cyane twashimye ko tumurondera kitarasohoka bite kandi mama ni sawa biraza neza ego muhira kwanza ngaha gute muhira ni sawa amapore kwanza ko twamumenya umutima nurajana hamwe oya urumva nusi ndatora neza ubwenge sindabura neza ivyari ivyo ndatanga cyahure ni Bujahit neje na hirya yeje turashobora kugusanga uri kubwira umutambukanyi wamwage gusohoka ahantu tukababaza ati mbe gute mwumva gute nukuri ni ryambere bishikiye ego ndatangaye ariko ni sawa vyose vyakire neza ego ni sawa ko nabonye muje muryohewe munezerewe ndabona ko muzanywe n'amahoro ego nibikorwa vyawe vyatumye tukurondera ibikorwa vyawe ukora bijya hajya mwe murakora mukibaza ko biherera hajya nyene ariko twebwe bamenyeshe makuru turarondera ibikorwa hajya hanye birikora abantu bararondera nico gituma rero twashimye ko tubarondera mwagize neza nuko munaho mutadutegoje ngo dutere ibitongati cyage tubitegurire nyene nk'abashitsi urumva ntakunda ariko mwagize neza urazi abantu nkamwe bwe mwiyubashe biratugora cyane kenshi tubabwiye cyo kubarondera tuzanye n'amakamera n'amamikro kenshi nimukunda kutwemerera sinzi gituma oya nyene urumva biragoye cyo bisaba nyene ko umuntu abanza kwipanga akarondera akanya gakwiye ego hama rero tutaratangura cyane cyane by'umuziki kwanza mbere Louis Mars yagenze gute Louis Mars yagenze neza cyane ego twararyohe umunsi mukuru mwiza w'abakenyezi ego turaryoherwa nuko baduhaye ijambo bakawushira mu maprograme natwe twashaka kucelebra nk'abakenyezi cha twumva bitunezereje ego nuvuga umupapa w'abana vyakiriye gute Louis Mars umukimuri kumwe uri kumwe na famille vyagenze gute umupapa w'abana vyakira neza kuko aratahura icari cy'umukenyezi akamaro k'umukenyezi mu rugo yego aratugirira nyene umunsi mukuru tukaryoherwa nk'abamama yego aho namusanze mwahabonye ivyo namusanze mwayibonye mbega hava tuzimana ndava dufungura no munsi rwasaze tuko ndateka yego munaza gufungura umwana novuga yadufashije cyane kugira ngo twereke yuri kandi yatwakire ngaha muhira ujya n'umwana wawe cyane ni umukobwa wanje agira kabiri twayirashitsa Deborah ego Justine akabageze kubona bangana Justine mfise abana bane imfura yitwa Joel n'ujya Deborah yabakiriye hariho n'uwitwa Jonathan na Joshua ego bose bariga ego dutuye mu by'umuziki mu byatuzanye mbe hajya rero Justine mu by'umuziki yabitanguye gute yavyigiyemo gute by'umuziki nabitanguye nkiri mutonya natanguye ndirimba muri Sunday school muri Eglise Anglicane mu Nyakabiga murahazi kujya gatandatu hanyuma ndabandanya ndacanja mu mugwi witwa 3-in-1 ministry ndi mu bawutanguje hama nyene maze kuronka kuja mu Burundi gwego ndaba umumama ndagira mariage muri Eglise du Rocher i Bujumbura niho nace mbandanya ibikorwa vyanje vyo kuririmba muri Eglise du Rocher i Bujumbura no muri 3-in-1 sinabahevye mugabo sinabandanyije nkora cyane kuko ibikorwa vyaciye bimbana vyinshi cyane ego me nuko vyagiye biragenda mbega ko benshi bavuga ko bibagora kugira batangure beho vyarakorewe kugira ngo bitangure iburyo ikintu cyose bivana n'umwitwarariko ikibanza gifise mu mutima wawe ego jewe gikorwa cyo kuririmba gifise ikibanza kinini cyane muri jewe ku buryo ntigeze mpagarika n'umwanya na muto abo bana bose nabavyaye ndiko ndakora ico gikorwa ego byajyanye umutambukanyi wawe gute avyakira neza ko waragiye mu by'umuziki kana cyane cyane muri gospel avyakira neza kuko nawe nyene yamenye biciye mu muziki biciye mu kuririmba indirimbo z'Imana ego yansanze mu gwa 3-in-1 arabona ama video twagiye turakora araryoherwa n'ingabire iri muri jewe ari no mu banshigikira cyane gose kugira ngo iki gikorwa gishobore kubandanya arampa umwanya ikindi ni nk'umusenzi mfise aransengera cyane kugira ngo bigende neza iyo nkoze iki gikorwa kenshi ndakimumenyesha kuririmba akakimenya kare agafata umwanya akisonzesha akansengera akamba hafi nico gituma mubona bitera bija imbere neza ego mbe hajyanye kuba uririmba hajya birakorohereza no muri famille kugira ngo ukore ibyo kuririmba ukajya ku kazi ugasubira kandi ugatunganya ivyo mu rugo burya ibintu byose bivana n'ingene ubihereza umwanya
Ego umwanya wo kuba mu mama mu rugo ndaba mu mama mu rugo ngakucya mwasanze ndiko ndateka nkakora udukorwa two mu rugo nkafasha abana amadevoir bavuye ku ishuri nkabikora hanyuma akagera rero n'umwanya mfatira igikorwa cy'uburirimbyi kandi rero nagitanguye mba ndi serieuse cyane ndagikora nyene nka compose indirimbo nkaja muri studio nkageze ko nkora ibikorwa nyene bindi nyene byaye n'uburirimbyi natumiwe kuririmba nkagenda nkabifatira umwanya nyene ego kuri no mwanya Justine afite indirimbo zinga mfise album zibiri ku giti canje ku giti canje izo nasohoye ni album zibiri hariho n'izo nakoze ku rwego rwa eglise nkomoka mu eglise d'Iroche ibujumbura hariho izo turirimbana n'umugwi wa Visiti ibujumbura na zone ziri tumaze gukanga nk'ama album abiri nabo nyene ego nibaza ko ni ya gatatu ku rwego rwa mugwi ndirimbamwe na nyene izo have isoka mu bihe biri imbere ego mbega izo album ziri kuzitubwiye mbe zose zirafise ama video canke n'amaudio gusa izo nkora ku giti canje ifise video nimwe ijya Imana yacu ni nziza umaze kubona kuri za YouTube no ku ma televiziyo atandukanye za RTNB n'izindi za Rema FM TV plutôt niyo ifise video ego ni kibazo je ngoma mbaze ariko urambabare ngoma ninjire mu buzima bwiwe gatoyi be umutambukanye byagenze gute yagusanze mu by'umuziki nyene canke yasanze atavyo ratangwa bitangwe muri kumwe umushinga nayo wanje yabinsanze nababwiye yuko nsubiye inyuma gato ko ari igikorwa natanguye kuva ndi umwana muto niga muri primaire ndagikora ndi muri eglise anglicane muri Sunday school ndaduga maza kumenya rero ngeze mu mugwi witwa Train One Ministry ikorera mu Carama ya urongowe na ngenda kumana Patrick nari nzi ko mwagendanye kuva kera ugitangura oya kubera nakunda igikorwa cy'umuziki cyane bo ibintu byo kwiyumvira kurongogwa ikisi nabihereza umwanya wanje munini nababwiye ko kwari ukwiga no gukora umuziki ariko nizire mu bituma agukunda cyane bituma yumva gati ndafise nuvuga umugore mwiza anderera abana neza ni n'ivy'umuziki kuririmbira Imana birimo ego kina ko nawe nyene yamenye muri ico gikorwa niko ndaririmba bishika none uriko urandika indirimbo akagufasha oya kuko we navyamenyereye cyane ariko aransengera ego nico mbe niba atari bangaje sinasengera he nzengera muri eglise d'Iroche ibujumbura ego niho nzengera ko twumva ko wigeze guca mu makorali mbe ubona ko hari uburimo oya ubu nkorera muri uwo mugwi wo muri eglise gusa wa louange na adoration bita Victor Celebration Team ego nuwo wenyene nkoreramo hama ngaca nkora nibi byo ku giti canje ko nasanze bica bitwara umwanya muremure ariko iyo abaririmbyi bandi bankene bakambwira igikorwa dukorana ari nka gukorera hamwe turabikorera hamwe ego nuvuga uwo mugunye no mu rushengero Victor nyene watubwiye nuvuga na Pemele Damienne narimwo arimwe arawuririmbamwo ego mugabo ubu kubera bamujeje andi mabanga akomeye n'umwungere mukuru atwara irya Eglise d'Iroche ubu ego umwanya numva ibikorwa bicaye mu bana byinshi bavye kiri gute ko waragiye gukora wenyene nuvuga ucura bareka gatoyi tugenda gukora wenyene oya mbo urumva iyo ufise igikorwa ukora urabimenyesha baba babizi ego hanyuma ugaca ugikora kuko nabo nyene barakenewe kugira banagusengera iyo uri kurakora igikorwa uri kumugisha wabungere bagusengeye bica bigenda neza cyane kuruta mbere uburyo bwo gukoresha ama video ama audio biva mu rushengero canke nibwi wawe personnel cyangwa urafise undi muntu aguhagarikiye ibikorwa byawe oya ntibiva mu rushengero ariko hariho abamenya iyo turiko turaririmba muri eglise urashobora kubona nk'umuntu yakunze ingene waririmbye akavuga ati ndashaka kuguhezagira aho uri gukora iki ni igiki no gukorera ugaca umubwira uti burya ndafise indirimbo nakoze sindakora video agaca avuga ati okay iyo video rero ndashaka kuyiguhezagira uyikore kugira ngo abantu bashe kumenya ibikorwa vyawe bishikana nuko aririmbira nuvuga mushinga nayo
Ego yabisabye ndaririmba. Ukamuririmba ukabona ko aryohewe nyene. Ego. N'abana. Cyane gose. Bakagufasha mukamuririmbira mutaba. Cyane nabone n'abaririmbye. Ibyo Joel araririmba neza. Araririmba reka tumusubira twera turirimbe. Joel? Na wewe. Jewe. Joel ashobora kuza, Joel arihe kwanza, ashobora kubamagara. Inga nyaruka ngaha. Ingo. Mama yatubwiye kuririmba, uraririmba? Uraririmba? Urashobora kuririmba none? Mama niwe yakugishije kuririmba? Kuririmba rero mama yatubwiye kuze kuririmba. Mama yase kuririmba turirimbirere wewe. Mwenyene ni mu myibwirire iyo mushaka iyo mukenenda baririmba. Oya wewe ko twaje kubaraba nk'abashitsi turirondera indirimbo nziza ukunda wemera cyane turirimbire. Nene ugira neza mana ugira neza mana ugira neza we. Murumva yuko nuvuga byose umwana yavyonse mu mata nuvuga mu maberebere abikuye kwa mama wiwe mbihajyanye abana urubisha ariko kabigisha music. Ego ndabigisha yo nyene aririmbye urumva ko iri mu ndirimbo nanditse. Ego indirimbo yiwawe. Ego yumvira gute yumva gute ko abana babo baririmba indirimbo ziwawe bakaziyumvamo kuvuga ati kabisa turafise umusaya ho mu mama waje. Ndaryoherwa cyane kenshi zije mbana nababwiye ngo bazirimba ariko barakunda yo bumsa ama audio nakoze barazikunda hama bagaca bashima kuziririmba. Ego ni giki nk'abantu baririmba ivyisi baririmba mu vyisi babona ko bahombye ko batagiye muri gospel. Kuja muri gospel cyambere cyo birafasha indirimbo z'Imana ziraruhura. Iyo uri kuraririmba indirimbo z'Imana naho bawahuye n'ibibazo urumva kuruka urumva kurema muri wewe. Turarimba amajambo y'Imana akomeza abantu bari mu bibazo bitandukanye tukabibutsa ko ibibazo bahura navyo si ryo herezo. Hariho Imana mu ijuru ikora, hariho Imana mu ijuru ishobora guhindura amateka yawe yari mabi mu mwanya muto Imana ikabigira bizima. Rero hakabaho kurema mu mitima y'abantu. Ego ushaka kuturimbira nawe. Ego Mana yacu ni nziza igira neza itakubayo niyo mpamvu tuyishima. Narakubonye Mana narakubonye narabonye ukuboko kwawe narakubonye Mana yo. Turumva yuko ari ibintu amaze mu myaka myinshi vraiment. Wavuze ko bitamwe ufite imyaka ingahe? Nibagira. Nabitagoye mfise mu myaka 10. Myaka 10 n'amakuru. Ego ngana uko kwa Joel. Mbejyanye urashafise abavyeyi? Oya nta numwe agihari. Ariko nizere ko mama na papa bose novuga bitavye umuremyi bazi yuko bafise umwana afise ingabira. Cyane gose yaba mama yaba papa. Mama yapfuye ndi mu rungano rwa Joel niga mwaka wa 6. Narimba muri Sunday school muri Eglise Anglicane. Papa we yitavye umuremyi muri 2012. Wewe yasize nararongowe ndirimba amaze no gukora indirimbo zisohoka hanze. Ego na yari umudansere mwiza ndirimvye yacatamba. Ego cyane gose ngarahomvye ubu yari kubatambira gose. Mbe hajyanye ko waragiye mu vy'umuziki mu muryango iwanyu n'abandi bantu bagiye mu vy'umuziki? Mu bana tuvukana nta numwe. Ego ni jewe jenyene. Imana atoye wewe wenyine. Ego ni je nkora ico gikorwa cenyene mu tuvukana. Ariko barakijijwe? Ego barakijijwe bose. Ego byumva gute mu mutima wawe kuba ubana n'abantu bakijijwe ko baranuse abana bakumvira bagakurikira ivyo ukora? Ndavyumva neza cyane kuko bica binyereka ko tujana inzira imwe. Ego kandi rero umuntu mbere yo muziki yo kuri indirimbo z'Imana ni kugira ngo imitima ya benshi ikizwe, ni kugira ngo abantu batahura Imana bareme mu mitima yabo kugira ngo iherezo ryabo rize ribe ryiza cyane. Urabona kuvuka turavuka rero iherezo n'ikindi kintu.
tuba dushaka kugira ngo nabo uyo mwami mwiza nakiriye wo Yesu namenye nabo bamumenye kugira ngo kuririmba kwacu ko mwijuru nagindi gikorwa tuzokora mwijuru tuzoririmba gusa nta butumwa tuzovuga nta gusengera abagwayi ntaki tuzoririmbira Imana gusa nshaka ko nabo nimba batabishoboye kubikorera mwisi basi nibo bazoronka iyo kazi yo kuzobikorera mwijuru ko twese tuzoba turabaririmbye ndifuza yuko musorana novuga n'umushinga nawe yo indirimbo abana babishoboye turumva yuko vuba tuzokumva indirimbo wowe n'umwana wawe turakeneye umushinga nawe wawe ego yarambwiye ko nawe nyene ngo ashaka kuzohava yipima gatonya ngira ngo niyabikora ico gengera muzobibona na mwebwe ara masanamu mwigeze gufata arajamwo muri clip yawe oya kenshi abafatiriwe n'udukorwa dutandukanye no urabona ko mutamuzanze nga ego mugangera ngo ico gihe azoba yabifatiye umwanya ngirasabe nagakonje ego bisa no suzi kigeno cacu je ngenda kubaze mbe wagiye mu vy'umuziki kugira ngo bikumarire iki kuja mu muziki bwa mbere nagiye mu muziki kugira ngo maze gutahura Imana kugira ngo message yanje ndayitanze muri gospel ndayikunda cyane kuririmba gospel nakubwiye ko ni biratanga amahoro ico ni cyambere icya kabiri kuririmba gospel ari abadakunda indirimbo z'amakorare babona kumengo sinzi vyari ivyo barasinzira ariko gospel wumvise umuntu afise ijwi ryiza arimba wenyene uricara ukamwumviriza ugatuza ukaego rero muri rya message buri kuratanga arahakirizwa nawe ubwawe kandi biragaruka bikagufasha nanje ubwanje ajya amajambo arige mfata umwanya nkayiyumvira ko nkumva ndasuye nanje kongegwa intege ya ego Mbega ku kazi bavyakira gute ko bakorana n'umuntu muririmbyi cyane ajwi cyane ku kazi bavyakira neza cyane ahubwo baranabikunda gose ego kuko indirimbo ni ikintu gihuza abantu ni ikintu umwuga wo kurimba ni ikintu ciza cyane na cyane cyane iri kuririmba ibintu abantu baronka mu message kanaka ni ikintu gituma ukundwa ku kazi barabikunda ariho nigihe bashobambwa ati turakumbuye ko turirimbira basi nakaririmbo na kamwe nkaririmbo gutyo tukabandanya nyene turyohewe ego ni indirimbo rero nshashira kurakora novuga yuko twaronse amakuru navuga twayivye ahantu hagati yashara indirimbo Justine ariko arakora ivuga tuyirondera tubimenye mbe ni indirimbo yitwa gute yakorewe kwande audio yakorewe kwande amasanamu yakorewe kwande muramenya amakuru ko yo ngenda bemeye ko iyo ndirimbo ni rya Joel ahejeje kuririmba yitwa ugira neza mana yakoze umu producer yitwa Magnifique atamenyerewe cyane gose no mu producer nkunda cyane atuje muri we atekanya ariko kandi akora ibintu bizima ego niwe yayikoze hama wayifilmye ni Riva musanzwe mu muzi ego nizere ko babikoze neza cyane turayibona nizere ko amasanamu azobari ari qualité bien antika Riva muramuzi ko akora ibintu byiza cyane ego azoba ifise ama image meza ego hamwe n'iyindi nyene yitwa ntawera nkuhoraho Imana niyo yera gusa yitwa ntawera nkuhoraho ni indirimbo iri mu diho wa R&B iri kikora witwa Amede Pro muramuzi ego mbejanye be ko atubwiye ko uririmbana na Première Dame mbeho nta ndirimbo mufise muzosorana ujya kubera babiri gusa para muri chorale muri babiri gusa mbo iyo programme ntayi hari gushika ubu ego mugabo kandi aramutsa nteye iryo teka akabimbwira yuko vyifuza numva no bikora ko no muvyeyi dukunda cyane twubaha gose murakoze cyane ego namwe murakoze twabagoye oya ntaco nakundi ego twavyakiriye ego rashaka kubwira akajambo gato yakunze kora ko dukurikirana n'abakunzi bawe akajambo no babwira nuko vuba cyane vuba jewe Justine Dudu ndabateguriye video zibiri nziza cyane muzokunda zizosoka muri indwi nyene turimwo indwi isanze iri turi mu ndwi yahariwe umukenyezi nashatse no ni muno muni nakaryo ndonse kugira ngo mbwira abakenyezi bose ndanabifuriza umunsi mukuru mwiza kuko uracabandanya indwi iracabandanya n'abarundi bose bakunda indirimbo z'Imana ziri mu mudiho wa gospel ndababwire ngo Imana igira neza cyane ndabwire ngo kandi Imana irateturura uri neturuye ndabitsi kandi urumugira neza we uzoteturura abarundi babiraba
n'amatora azogenda neza Imana ibahezagire amen numva nakajwe vraiment umunsi wari amagi menshi ariko na magi ntariye mbwa nayo ni nyene ndafungura kabisa ini Bujahit TV cyakinyamakuru cy'amakibazana bishasha muvuga muri industry no vuga muri vyose muri gospel na cyane cyane murazi ko siga tubikora neza hama rero ntiwibagiye kugira subscribe hama on the mic yari Benny behind the camera Scott professional tuzosubira rero inshallah imana bikunze ntiwibagiye kugira subscribe bye